Murimbye umwe yaririmbye aravuga ngo iyo Mana yaraturinze iturindira mu buntu bwayo. Ivy'Imana ikora ni vyiza, tubonanye n'inshuti zacu. Dusuye kubonana tukiri bazima. Haleluya. Dusuye kubonana tugihumeka. Uwo mwicaranye muhindukirira umurabe ati n'ubuntu bw'Imana wagiriwe kuba kiriho. Kuba kiri muzima n'ubuntu bw'Imana. Ivyari kuguhitana vyari biriho. Ivyari kuguhitana vyariho kandi vyinshi ariko Imana yakoze. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana gusa. Buri byavuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Zigamye kubera ko ufise agakiza kenshi akaye n'ubuntu bw'Imana. Igihe se utari bwakizwe naho ni igike cyari kukuzigama utarakizwa utarayimenya. Igihe bashobora ngo kubera ko nakijijwe kubera ko nsenga cyane. Igihe utasenga nawe wazigamwa niki? Utaraza mu rushengero uri mu busambanyi uri mu nzoga uri niho Imana ni yakuzigamye. N'ubuntu bw'Imana rero. Haleluya. Muri mvimwe yavuze ngo narakijijwe ariko si kubw'imirimo. Imana ituma radukijije si kubw'ibikorwa twakoze ni kubw'ubuntu bwayo. Dusome mu Itanguriro 12 murongo wa mbere. Kandi ndemezanya n'umutima wanje ko hari Imana yatuzaniye mu nzu yayo. Cyashengero yuzuye ngaho raba niwe waje. Yo hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Hari Imana igomba kuri wewe. Kubera iki ari wewe waje? Kubera iki ari wewe wisanzwe mu nzu y'Imana? Hari ikintu. Dusome Itanguriro 12 umurongo wa mbere. Tugomba kuvugana ku bintu bishobora gutuma umuntu akomera agashikama mu gihe abandi bose bananiwe wagashobora guhagarara. Gashobora gushikama, gashobora gutekana mu gihe cy'ibihuhusi, mu gihe cy'intambara. Ugahagarara ntihagire ubwoba bigutera, ntihagire ikibazo bikuzanira, ukumva utuje, ukumva ushize amanga. Ibintu 12 sinzi niba turi bivugane ko turavugana ibishoboka. Nibyaba 2 tuvugana ko canke 3 ibindi tuvugana ko ikindi gihe. Haleluya. Bishobora gutuma uhagarara mu gihe abandi babona umenga ntijya bikwiriye ko uhagarara. Ukavuga mu gihe abandi babona utari uwo kuvuga. Ugasenga mu gihe abandi babona utari ukwiriye gusenga. Ugashima mu gihe abandi babona utari ukwiriye gushima. Haleluya. Icyambere gituma umuntu ahagarara neza agashikama mu gihe kigoye, mu gihe giteye ubwoba, n'igihe abamenye neza
ko afise umuhamagaro w'Imana. Iyo Imana yaguhamagaye ukavuga ati kamenya ati ni Imana yampamagaye, nta kintu na kimwe gishobora gukura kuri yo. Waramenye umuhamagaro wayo neza, nta kintu na kimwe gishobora kugukura ku Mana. Umuhamagaro w'Imana. Dusome 12 umurongo wa mbere havuga ngo ihamagarwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. Haleluya. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yaramaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Amen. N'aya majambo ngomba ko duherako, turaza gusoma n'ibindi, umwanya ni wadukundira. Yesu ashimwe cyane. Turagenda buke buke aho bikenewe ko tugenda buke buke, aho bikenewe nako tunyaruke uko mwe mu Imana za kudufasha. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuvugana mu mwanya uyu mutoye ibintu bishika 12, ni ibintu byinshi. Nivyakunda turavugana nka 2 canke 3 canke 4 biza kuvana nakanya. Haleluya. Ibintu bishobora gutuma uhagarara mu gihe abandi babona ko wari ukwiriye kuryama. Haleluya. Ibintu bishobora gutuma uhagarara ugatekana ukagira amahoro ugasinzira, kandi abandi bantu bakora kwitegereza babona ko utari wo gusinzira. Kibaza none uyu muntu aremwe mu butare bumeze gute, akozwe mu mabuye ameze gute, ko tubona ibyo ariko arahura nabyo ataco biko biramutwara, ko tubona tekanye, ko tubona tuje, ko tubona shima, kandi ibintu arimwo bitari byo gutuma shima. Ni umuntu ki? Haleluya. Bundi muri rugendo abarinje muri Adonai bavuze ngo uru rugendo rurimwo imikere, rurimwo amahwa, rurimwo ibitugusha byinshi bidusubiza inyuma. Byinshi birahari. Umuntu atanguye urugendo amenye neza ugitanga urugendo kuzohura n'ibintu byinshi bigerageza kugira ngo bigukure muri urugendo. Kuko nagenda kubwire uru rubuga turiko turakiniramo canke urugendo turi mu rugereranywa n'ikibuga. Urabona ikibuga cy'umupira w'amaguru canke izindi nkino, hari abantu bashobora gukinira mu rubuga bakarutsindiramwo, kandi ejo hahise hari abandi barutsindiwemwo. Ejo hari abakinyi bakakubitwa, ariko bo baza bakarukiniramo. Kibaza none baje bazanye imbaraga ki? Uru rugendo cyangwa runo rubuga turimo cyangwa kino kibuga tuko turakiniramo, hari benshi bagitsindiwemo. Haleluya. Kandi bari bakataje, ubona menga barafise iyo bariko baraja, ariko inyuma y'igihe gitoya Satani bakubita hasi barananigwa. Haleluya. Ndagomba ngo Imana kuyu mugoroba duhe inkomezi zo gutsinda, dutsindire mu kibuga cyananiriwemo abandi, tuneshereze aho abandi banesherejwe. Haleluya. Dutsindire abandi batatsindiye, abandi bageze bakanyerera, ariko wowe uhagere uhace nk'uca humutse mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Umuhamagaro w'Imana bene data nagenda babwira, iyo utamenye uwaguhamagaye, iyo utamenye ijwi ryaguhamagaye ngo urikurikire, kenshi urugendo rurakunaniza. Bibiliya iratwereka abantu benshi babaye mu muhamagaro w'Imana, bari barakurikiye Imana, bari mu rugendo wo kuja mu ijuru,
ubona bafise umwete mwinshi, bafise ishaka ryinshi, ariko inyuma y'imisi mike mugahura n'umuntu wewe wabona ko intambara zizohera. Ntabwo zizohera, kuko muri yavuze ngo ntaho intambara izohera kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Icyo Imana ikora iratworohereza ikaducishirizamwo. Haleluya. Bimwe bikavamo nubwo ibindi bishika bikitamwo, ariko hari igihe bishika ikakorohereza. Imana ikorohereza. Sema haleluya. Wari ufise ikigerageza cyo gupanga bikuzengereza, Imana ikagucishirizamo ikaguha inzu yawe. Erega ibigucishirije uno wave wibaza intambara ziba ziheze, Imana igucishirizemo ku uyu mugoroba. Wowe kuri inzu bikugora, nabuza yo kuriha chambrette noronka inzu, Imana irabishoboye. Imana n'umukire. Mana yanje, Imana n'umukire. Imana ni boss. Imana irafise. Weguma mu muhamagaro, kuma mu ntego, kuma mu Imana igushakamwo. Wowe ukorera Imana, utagomba gukorera abantu, utagomba gukorera isi. Uri karakorera Imana, igitondo kimwe izogucishirizamo. Akamodoka igwaye, akamodoka ibigucishirijemwo, intambara ntiziba ziheze. Haleluya. Igucishirizemo, igufyondera akantu ukiri muri uwo muhamagaro nyene. Abrahamu ngo aragenda, Yesu ashimwe, aragenda ashikayo, agezeyo aragwira. Mwibaze umugabo yatunze kugeza igihe igihugu cyanka kumukwira. Igihugu ngo kiba gito. Haleluya. Semeni haleluya. None mwene mwasome Bibiliya ngo ico gihugu kiraga, kuko ngo Abrahamu yarafise amasho, Loti nawe akagira amasho, igihugu cyanka kubakwira. Kugeza igihe Abrahamu abwira Loti titagusabe dutandukane, kuko ndabona haba ikibazo. Ubwatsi bukaba buke, abongere ba Loti bakaragira bagasanga bahuriye ku mariba, bikaba ibibazo, igihugu kiba gito. Imana ikugwize. Imana ikugwize. Narivuze ngo Imana ikugwize. Sema haleluya. Imana ikugwize mu mirire. Imirire muravyumva? Ufungure neza, wambare neza, ube heza. Haleluya. Ikugwize mu rugo ku buryo utasubira kugira umutwaro wo kwibaza ngo mbega abana baragiki. Ivyo ndabizi ko Imana ishobora kubikora. Imana ikakugirira neza, ntusubire kugira umutwaro wo gufungura. None Mana yanje, ivyo Imana irabishoboye cyane. Ntusubire uwo mutwaro, ntuzopfe warasubiye kubaho. Ubu Imana ishobora kuguha akazi utazosubira kumenya ingene ifungurwa badisuma mu isoko. Urugeze ugezeko bakagusumira. Haleluya. Umva uciye uvuga ngo ivyo niyo bikorera jewe ndi nyarucari. Bajya yabikoreye bavutse bafise iki? Bariya yabihaye bari bafise iki? Ko mbere bamwe batanayikorera, bamwe batanayisenga, bamwe batanayubaha. Wowe usenga ijoro n'umurango, wewe w'Imana vyonanira kuyiko. Haleluya. Imana ishobora kugukemurira ikibazo cyo gufungura, irashobora kugukemurira ikibazo cy'abana bawe kwiga. Ntusubire kumenya ingene abana bari amashure, ntusubire kumenya ingene abana ivyo bigakemurwa neza. Imana ibigukoreye kuko Imana irabishoboye mwene data. Namuvyizeye tela haleluya. Kuma mu muhamagaro neza. Abrahamu agera mu cyo gihugu cy'i Kanani aragwira. Haleluya. Aragwira. Iyo ugumye mu muhamagaro neza, ibintu birakurondera, si wowe ubirondera. Bwana sifiwe. Ibintu birakurondera, burya ari ibintu Imana yakubikiye. Ukabona Imana itaguhaye ikintu no munsi, ntuhagarike umutima, ibikikubikiye. Sinzi ko ari kwa gatandatu nababwiye ikintu cyantwengeje, n'ubu ndi cyatwenga n'ukuri. Aho umuntu ambwira ngo nshaka kuguterera maze
imyaka 2 naragize mariage ngo sinarose ukunda guterera. Imyaka 2 naragize mariage ngo sinarose ukunda guterera. Mana ya agatare ko Yesu ratwenza kwe ushaka kunyereka kuri Imana kwe. Imyaka 2 umwana agira atangure kwiruka. Ikintu Imana itaraguha yarakikubikiye. Reka nakubwira nugira ubwo muri kwa kutakirose mwo mwanya. Imana irakikubikiye kugira ngo kizoze mu gihe gikwiriye gikenewe. Wewe guma mu Mana utekana ushira ibirenge hasi. Ibi uzobona abantu bakurondera. Mbona araje muhira azana envelope kandi tari no. Imana ndatwenga Imana uri Imana. Siwe yayamaye oya siwe yayamaye ni Imana yayamaye koko. Imana uvuze neza. Imana ishireho itegeko byaba babiguhe byaba babigusubize ibyaba babikurondeze. Semeni haleluya bakurondeze ibyawe waruhiye. Reka nababwire cyo nakubabwira ibyawe biri mu maboko y'umuntu. Kibanza cha Esther cyarimo Vashiti akora amadega. Imana ibazi umwami akaguhamagara ngo ngwino ugana akanga kumbe niyamenya ko agomba gukinjura Esther yicara mu kibanza ciwe. Hagira abantu bakubisa mu mwanya, hagira abantu bakubisa mu ubu nagenda kubwira ari umuntu ariko arubaka inzu atazi ko ariko arayubakira wewe. Hari umuntu ashobora kugukomanda imodoka haleluya akayikomanda mu Buyapani ayikomandiye wewe yayishikana. Imana ikamubwira ngo ntuyishiremwo ibirenge ngo wicaremwo shiriyo kontake naka. Yarankoreye yahagaze neza mu muhamagaro wanje. Haleluya umuhamagaro w'Imana. Reka nababwire wewe guma mu neza muco Imana yaguhamagariye gukora uhagarare. Wowe usobanukiwe usati jewe ndabizi ko ari Imana yampamagaye koko. Ikibazo tugira abantu benshi mutubona mu nzu y'Imana bose ntabwo bahamagawe n'Imana. Hari abantu batahamagawe tubona twe tukabona umenga bari mu muhamagaro w'Imana ariko batahamagawe. Bamwe barihamagaye abandi bahamagawe n'abagenzi babo. Ndizivyo baje kuvumba gusa abandi baje kwinyegeza. Atariko umuntu yahamagawe n'Imana nagenda kubwira naho bogupfuka iragupfukura. Naho batokwemera irakwemeza ku nguvu. Naho batoguha ijambo irariguha tu. Mana yanje mana wowe gusa wetekana utuze kuba umuhamagaro w'Imana izokugwanira wewe wihagarariye. Semeni haleluya. Nigeze kuja menga naye narayibabwiye marige namaze umwaka wose ndi hanze igene muri Mozambique ntigisha. Nja mu rushengero ninjira nsohoka. Umunsi umwe nja gusenga mu masengesho ahantu mwijoro ariko hari kwa gatatu. Ngiye kubona n'umukozi w'Imana ngo nitunganye arambwira ngo wewe winyegeje ngo wewe cyari jambe tubonanye ngo wewe uri umukozi w'Imana. None ubaza ko ntari maze igihe kirekire nja mu rushengero ninja mu eglise ariko nibambona kubera ko igihe cyo kunyeguruka kitari bwagera ko nyeguruka. Erega ari igihe unyegezwa kaja munsi y'intebe abantu bakakwicarako ariko iyo yagupfukuye Imana igupfukure ku uyu mugoroba mu kazi Imana yakushize ku mugaragaro. Sema haleluya. Imana igeneye kugusha mu kibanza runaka ukuri abakirimo barivanamwo kubera ko igihe cyabo kiba cyarangiye ukacicaramo. Semeni haleluya. Imana yashatse arambwira ngo wewe umaze igihe wihisha uri umukozi w'Imana. Ndabwira ninde yakubwiye ko ndi umukozi w'Imana? Imana yambwiye ko umukozi w'Imana uri umwigisha w'ijambo.
haleluya. Arambwira ati kikwereka ko uri umukozi w'Imana, ndakikwereke. Ati si ubwa mbere ndakubonye, ubu nyine ngomba ndaguha ijambo. Nta marekomandasiyo yakenewe iyo Imana yakeneye yashatse kukwerekana. Nta mapuro ushobora kuzigira zisinye ntizigira umumaro. Semeni haleluya. Haramereza nambwa ati none gasha imatura nanje nari narumaga nyina rasha nkeneye kuvuga inyota aranyishe. Avuga ati mpamvuge kwe ndumve twumve ko bigishoboka. Yari umwarimu ndigisha, pastor we yari ngaho, yari mubajije na pastor wiwe, ndigisha mejeje turaheza ukeye ndataha. Hageze kwa gatanu mu pastor arampamagaye wo kugora urushengero, arambwira ngo ushobora kuza ku rushengero ko hari mu ijoro woza kwigisha dimanche. Iyi Imana yuguruye ibintu birikora. Imana ikugururire ibintu byikore mu izina rya Yesu. Ndavuga ati ndaza. Hari ibintu utabanza kwiyumvira. Abakobwa baresha akayabwira umusore ngo urumva ngo nzokubwira. Hari igihe biba ngombwa ko utagenda kumubwira, ucumubwira ngo ndemeye. Yesu ashimwe cyane. Reka ndabwira akana